Turabaramukije cyane kandi ubugira kenshi bakunze ba Diko Entertainment aho muri hose. Turabashimira ku rukundo mutwereka ntaryo buri gihe kubana natwe mu biganiro byubaka nka bino na cyane cyane iyo mwabonye twahagurutse tugashika kuri tere. Ni muri ryahangiro ry'igihugu imbono kazoza ibihumbi 2040 n'igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Dusanga abana bari ku mirimo tukaraba ivyo bakora na cyane cyane babantu bafise ico bamaze ico bamariye igihugu babantu bafise ico bariko barakora gisa n'igitanga ubuzi kuraba n'abariya ni mu ntara yagutse ya Gitega aho duhuriye nuno mushinga ntahe nkuko bisanzwe nibaza yuko yotangura akabidondora hanyuma tukanzika mu kiyago. Ego murakoze cyane kandi murakoze cyane kutugendera. Je nkuko bisanzwe nitwa Niyibizi Eric ariko beshi banyita Eric Tayer kubera nsanzwe nkora umwuga wo gitayer. Ego nkaba nkorera ngaha mu gisagara ca Gitega. Ego kino gisagara musanzwe mukivukamo canke ubuzima nibwo bwakibazanyemo? Dusa nuko tuhavuka mugabo tuvuka muri zone Mubuga ni muri commune Inyene ya Gitega ni zone imwe ihana urubibe na intara ya Ruyigi. Ego ni zone Mubuga mugabo navuye ku Mubuga inje kurondera ubuzima ngaha nyene mu kumugwa mukuru w'intara. Ego birumvikana cyane kugira tunakumenye natwe byaciye mu mapibisi atandukanye aho mbere dukunda kumva izina Eric Tayer rigaruka hirya no hino. Byumvikana yuko uwo muntu agera no mu binyamakuru abafise izina yubatse abafise intambwe yateye guhera no vuga aho yahereye kugeza nuno munsi. Byagufasha iki kugira ube Eric Tayer uri uno munsi mbega wociyagira gatoya intambwe y'ubuzima bwawe kugeza ugeze kwiterambere ryatumye nuno munsi uhura n'abamenyesha makuru? Ego murakoze cyane nkuko bivuze jewe babimenyesha makuru cyabamenyesha makuru barakunda kungendera bakambaza musanzwe nibaza ko bibatangaza kuko ubwa mbere ngishika ngaha mu gisagara ca Gitega naje narafashwe mu mugongo na bakuru banje hariho mukuru wanje yakora umwuga w'igitayeri niwe yanzanye hanyuma aranyigisha gushona ndabimenya hanyuma arampa akazi ndakora hanyuma mu nyuma nanje ndagira atelier yiwanje mpereye ku mashini zibiri ndakora ka atelier gatoya hama kubera nari ndabizi gushona cyane abakiriya baranyitaba inza ndagurira ku izindi mashini buke ndarondera abakozi hanyuma turakora biratera imbere gushika naho ngira atelier yagutse irimo imashini zikomakomeye ariko mu byumve yuko nahereye ku mashini zibiri zonyene nkuye kuri mukuru wanje igihe namukorera. Rero nico gituma ubona abantu benshi bakunda kuza kungendera hari habona barabavuga ati twe nituvyumva yuko nk'ibintu gezeko byo byavuye mu mashini zibiri ariko niko byagenze nta kindi kintu nakoze byose byavuye aha naco gituma n'abagenzi banje canke ugwaruka benshi cyane abo tuva hamwe ndakunda kubibahamagarira cyane kugira ngo bavyige kandi haramaze kwiga abantu benshi cyane batandukanye ndabigishije bamwe barafise n'ama atelier yiwabo. Ego niko byagenze gupfa ku mashini zibiri kugeza ku mashini amajana niko nuvuga nizo twabonye igihe ko turakugendera mu bintu byinshi ukora. Biragoye kumva yuko izi mashini zibiri arizo zoba zaravyaye izindi iyindi bitaye kugenda ugura izindi n'ibindi vyuma byinshi bijanye no gushona wayikuye he? Murakoze nukuvuga muri izo mashini zibiri nizo zavuyemo ibyo byose gusa ico abantu benshi badatahura ntibatahura yuko umuntu mu guduga agenda ku ngazi gake uno munsi urose 50 ukabika ejo urose ayandi ukabika hanyuma mu nyuma ukagura imashini. Je nagenda gura imashini imwe impava ndagira atelier yagutse ku buryo ngira ku bakozi bashika 10 maze kugira ku bakozi bashika 10 ntangura kuzandakora amafaranga kandi inza ndaziganya buke mu nyuma mpava niyumvira ko dandaza automateriel duke bimwe tukaza turabikoresha muri atelier ibindi abakiriya bakangurira hanyuma biraduga buke gushika naho nshiramo n'imitahe ikomeye ivuye muri ibyo nyene nkadandaza imashini zo gushona
basi byaduze buke buke si kuvuga ngo nabitanguye no munsi ngo ejo nzibe nabirose byaje buke buke kandi ubundi ndizeye yuko intambwe yoyo ndabandanya ndayitera ni byinshi maze gukura muri uyu mwuga naragize ibintu byinshi bitandukanye uretse kudandaza ibi bya materiel de couture ndafise n'ibindi bintu nkora bijanye n'akabare niki kandi byose novuga ko umushinge wa mbere wavuye mu gushona mu mwuga w'ubutayeri ego kandi nabona agiye ndigisha kumbure ikindi gihe nimwagaruka ndashobora kubereka bamwe mubo nigishije kandi nabone bafise amateriye bazobabwira ukuntu byatanguye ukuntu bahereye iwanje kandi nabo bageze ku rwego rushimishije ego bisigura yuko biciye muri Eric Tailleur magazine murafise n'igisata ku ruhande mwigisha n'abandi no mwuga ego neza cyane gose benshi baratwitura bakaza kutubaza kugira bige gushona turabakira hanyuma tukabigisha nahajya muri atelier hajya mwabonye hajya ndafise abariko bariga babiri umukobwa n'umuhungu bariga hanyuma babimenye turashobora kuca ndashobora kuca ndabaha akazi ngaho nyene bagakora hanyuma bashaka bakaja gukorera ahandi iyo babimenye neza ego kandi tumaze gusohora abana benshi cyane tumaze gusohora abagwaruka benshi barakorera ahandi hagiye hatandukanye ego birumvikana yuko bimaze kuba ikintu kinini bikanaguka hoba hariho nk'abantu baharurirwa mu bitigiri runaka boba bavuga ati uno munsi twebwe twarahawe akazi na Eric Tailleur yo ni benshi cyane gose nk'ubu unye ndakubwiye nk'abantu nkoresha mu bintu byose nkora novuga yuko ndafise abakozi boba barenga 200 nkoresha nshobora guhemba ku kwezi kabisa hakaba n'abandi rero bikorera iby'iwabo kandi nabone nzi neza bavyigiye iwanje kandi nkabafasha bagashobora kugera ku rugero nabo bagakora iby'iwabo kandi nubu ndazi ko babishingira intahe kandi nubu sindahagarika nubu ndabandanya kubera benshi baranyitura ahubwo ndafise ni numvise ibyo na leta y'u Burundi iduhamagarira ndafise n'umugambi yuko binkundiye Imana ifashije ndashobora kugira ishure ryiyaguye ry'umwuga wo gushona kuko nani ndafise ico ndawirata ndafise aho wamvanye naho wangejeje ndafise umugambi wuko ari hamwe noronka ahantu hagutse ko amamashini sanzwe ndayafise ndafise umugambi wo konogira ishure ryo gushona kubera ngaha muri atelier kubera hataba hagutse cyane sinshobora kwakira nk'abanyeshure nka 10 icarimwe urumva nza ndakira abo nka babiri canke batatu gushika kuri batanu hanyuma basohotse nkakira abandi mugabo muri ico gihe ngize ishure urumva ashobora kwakira abakozi benshi kimwe na kimwe abanyeshure uwo mugambi ndawufise ari hamwe ndose nk'abantu bamfata mu mugongo canke nkaronka ahantu hagutse uwo mugambi ndawufise cyane birumvikana cyane mwohanura iki ugwaruka cyane mu gihugu cy'u Burundi uno munsi mu mvugo yabo usanga bavuga ngo mu Burundi nta burondero bugihari ngo umuntu atagiye hanze ntiyoba umugwiza tonga kuko nagumye numva mu kiyago cawe narindiriye ahantu uvuga ko baragiye muri Zambia ahantu baragiye muri Oman ndahabura murakoze gose nukuvuga mu Burundi ahubwo ivyiyumviro nibyo abantu benshi ngira badafise kugira ngo babone yuko iki gihugu cacu cy'u Burundi umuntu ashobora kukironkeramwo ubuzima kandi ubuzima bukomeye kandi mugabo benshi bariko barabitahura kubera nyakubahwa umukuru w'igihugu araduhamagarira cyane gukunda imyuga gukunda ibikorwa rero benshi bariko baravyumva nukuvuga mu Burundi nta umutahe ufise n'ubwenge ufise ubwenge ibintu byose birashoboka hariho murambura abantu bavuga ngo narabuze umutahe ngo akagenda kurobera canke agenda za Zambia hehe ngo narabuze amaronde rero nukuvuga uje ukiga umwuga wo gushona nta mashini uvana muhira uvana y'ubwenge bwawe hanyuma ukiga gushona hanyuma ukazuraronka amafaranga ayo mafaranga urose rero niwo mutahe wa mbere uburose ugashobora kwiteza imbere ku buryo ushobora na wewe guteza imbere n'abandi rero
ugwaruka uvuga ko atakazi kariho ngaha mu Burundi novuga ko ntibarabona neza ibyo ntibarabona neza iyo turiko turaje kubera urashobora kubona nk'umwana w'umusore ugasanga ariko arakubwira yuko ngo nta mutafise ngo nta kintu abona yokora mugabo ugasanga atunze nk'itelefoni kugwa 500 orama 500 vyonyene n'umutahe nubwo yoreka kuza mu mwuga wo gushona akatanguza ivyo 500 yungutse 200 akabibika akaza arabika 2 mu kwezi abafise hafi 60 mu mezi abiri abafise 120 rero amahera agenda aragwira buke ico abantu batazi rero bagomba kuronkera amahera rimwe na rimwe kandi navyo ntibikunda bisaba kuduga buke nkuko natwe mwumva vyagenze yego kabisa magaze Eric Tayer mwoba muri ko murakora iki kugira namwe mwinjire neza na neza mu mbono kazoza y'igihugu ese imigambi mufise murabona izoheza iterera iki muri uno mugambi wa leta wagutse cyane murakoze cyane magaze Eric Tayer dufise umugambi myinshi nkuko nababwiye yuko mfise nk'umugambi wo ko norondera ishure ryigisha gushona ndashaka je nageze kuza gutembera ikampara ndabona zijya mpuzu keshi turangure no mu Burundi tubazana no mu Burundi niza abatayeri b'ikampara bashona rero je nafise umugambi wuko ibi bitambara wanashaka urabona yuko mu Burundi bahingura ibitambara nka Kotebo sindagera ku rwego no hingura ibitambara muga nka Kotebo irahingura ibitambara ndafise umugambi rero wuko nogira atelier yagutse kuburyo haba nka company ishona impuzu duca tugurishiriza ngaha nyene kuburyo ibitambara dukoresha ibi byakorewe ngaha twongera tukaca tubihingurira ngaha tukabishona hanyuma tukaca tubiranguriza ngaha nyene gutyo ubuzi bukaguka nkaha akazi abantu benshi kugira ngo baze barashona izo mpuzu hanyuma twongera tukaca tudandariza ngaha nyene nukuvuga gushika muri imyaka iri imbere iyi mbono kazoza turiko turaharanira ndumva yuko tuzoba twashitse ku bintu bikomeye cyane kandi bizotuma duha akazi keshi abantu batandukanye gutyo n'ubushomeri bukagabanuka mu gihugu birumvikana cyane ufatiye aho wahereye naho ugeze no munsi ubuzima bwakwigishije iki mu ijambo rimwe umva wosangiza umuntu wese akazovuga ati kano kantu narakize bivuye kuri Eric Tayer ubuzima ikintu bwanyigishije kwanza bwanyigishije ibintu byinshi byanyigishije yuko kuronka amahera cyane atari gufata urugendo ngo uje mu kindi gihugu byaranyigishije yuko iyo utanguye akazi ugakorera n'umuntu ushobora kwiteza imbere nawe gushaka utera imbere kubera urumva ko nanjye natanguye gukorera umuntu hari abantu baca bavuga ati ntegeza gutangurira ku vyiwanje oya ntegeza gutangurira ku vyiwawe kuko nta kazi nta mutaho bufise urashobora gukorera umuntu ariko ukamukorera ufise ico uri kurarondera ufise iyo uri kuraja rero no hamagarira urwaruka kurondera ubuzi apana kurondera ubuzi mu bindi bihugu barondera ubuzi muri twebwe nyene mu bantu babakurira hanyuma mugabo aje gukora akazi azi icari kararondera azi nawe yuko agomba kubaka business yiwe abakozi baba bankorera ndababwira ati uno musuri kurankorera ejo naho uzoburi ukora ibindi ushobora cyangwa uzoburi kurakora ivyiwawe rero aha mu Burundi wegereye cyane abantu bamaze gufata ubuzima nibo wigira ko ibintu byinshi bitegiye bitandukanye rero no hamagarira urwaruka kwijukira akazi kwijukira gukora kandi bakijukira gukora ibintu bito ntahere hejuru ahere hasi hanyuma duge buke niho ashobora no kubona ukuntu akoresha amafaranga yiye kubera wibutse yuko wahereye ku mahera makeya bituma no kuyabungabunga kuko ntushobora kuvuga ati nsubire inyuma ahubwo utera uharanira kuja imbere nico nobabwiye nibaza yuko muba muryohewe na kino kiganiro nibaza ko mwumvise icigwa gikomeye c'ubuzima guhera ku busa ukagera kuri binini kamwe nkunda kubabwira ngo from zero to hero mu tuntu n'utundi ejo bundi mwabonekanye mu gisagara ca Bujumbura mwaje gushigikira eka mbere munatanga kabahasha tutamenye icarimwo abantu bakora amafilme sinubwa mbere tumaze tubona n'amapibisi aca mu mafilme atandukanye byumvikana yuko muriko murakorana bigenze gute
mutangiye ku investisa no muri filme bigenze gute kugira mufashe runo rwaruka ruko rurakora amareresi? Murakoze cyane. Je nkuko natanguye rero nkora ibintu buke buke nkabona ukuntu niyumviriye kuja mu mwuga wo gushona kandi bikanteza imbere. Ndakunda rero abantu biyumvira cyane, ndakunda abantu biyumvira bagaserura impano zabo. Nico gituma wabonye yuko tumaze gucudika n'abakinyi b'amafilme. Ndakunda ukuntu biyumvira ibintu bizoteza imbere igihugu, bakiyumvira ivyiyumviro vyabo bikigisha abantu. Rero ni naco catumye inza nkabashigikira, kandi donc nyene ndabakunda kubera barakora ibintu vyigisha abantu, ibintu vyumvirizwa n'abantu benshi. Basi nyene bariyumvira ikintu cotuma impanuro batanga. Ego kana jewe biranyorohera kugira ngo tunakorane kuko nabo barashobora kumfasha muri publicité. Burya rero ni bavya bindi bavuga ati ubuzima bw'umwe ntibushoboka, ukugwiza abagenzi kandi niko kugwiza itunga. Ikindi kandi umutwe w'umwe ntiwigira inama. Burya haba hari ibintu nabo bazi nanje ntazi, haba hari ahantu bamaze gushika nanje ntarashika. Rero iyo dukoranye bituma n'ibikorwa vyanje vyaguka, bigatuma ndashobora kuvuga nk'akantu bobo kubera bafise ahantu babishikana kure, bakabishitsa kure. Akarorero nk'ubu onye kubera yuko twamenyanye ndamaze kuronka amatelefone ava no mu bihugu vyo hanze bambaza ibintu no bandiko ndakora kubera yuko babibonye ku ma YouTube. Ego nico catumye rero inza kubashigikira kandi nubundi ndabandanya. Abandi bantu nkunda cyane nimwe bw'abamenyesha makuru, ndabakunda gose kubera yuko murashika kure mukabaza abantu imigambi bafise, gutyo ivyiyumviro byabo bigashika kure. Ego ndabakunda cyane. Bwana Eric Tayer tubashimira cyane ku kanya mwaduhaye. Murakoze cyane, no hanyuma muzogaruke kutugendera. Murakoze. Ego. Dico Entertainment.